z'Imana barya abakozi b'Imana baba batekeye ibintu byinshi batekeye ibintu byinshi pe sinopinga tuvuge ko ari mbega uri ari muri Suwa bamwita gute amazina y'ukuri nyene yacu urya Roje bamwita Roje dufate ko ariho ba Roje n'abatari ba Roje mu bakozi b'Imana ariko kiriya gikorwa cha Kristo Ndikumana wowe wagifashe gute uravye abantu baza kuri we no hanze y'igihugu je n'umuntu kwanza nemera abakozi b'Imana ko babaho kandi je iyo nsengeye nkakira sindabi ivyo ukora ndabako wasengeye nkakira wowe kiriya gikorwa gifashe gute duhereye kuri jewe hoho ndakunda urya mujinya wanje cyane nanje ndiko ndibona kira ukavuga ati ndabikunze ndavuga ndabikunze sasa rero muri Angelina urya mujama arandiza sana niyo ngorane yiwe Angel nanje sanga ndiko ndarira man wamenga Yes, ndabaramukije abakunzi ba Star TV iyo mva mukagenda ziko muri benshi mudukurikirana ndetse mwana dukunze ariko kandi mukadukunda no bikorwa byaje sanzwe dukora bya misi yose. Amazina yanje ni ambassadeur umudiplomate canke muhinga karuhariwe mu byo kurira indege Star Boy the Ship Mr Recorder Mr Meet Mr Kimararungu Love in Town ubeshi umukozi wo munzu Mr Fashara fashije Mr I don't care Sharp Man Lion in the Jungle Mr Dollar Boy. Iyi ni Star TV. Make sure ko maze kora subscribe, make sure ko maze kuba umukunzi afise full access. Full access bivuze iki? Bivuze ko maze kora sabone kuri Star TV. Kugira ube number 1 ko ndigana bisha kuri Star TV. Ariko kandi ubonye ikiganiro kuri Star TV uwa mbere mu gikorera sharing cyanye partage. So mugwemwe Star TV simba ni jenyene nkuko bisanzwe. Inyuma y'ingendo maze imisi ndimo za ruguru nagarutse kandi muri cinema narababwiye ati je nabaye umuntu wa mbere nakoresheje ikiganiro umukinyi wa film ivyo nibaza ko ubajeho bita Joachim Smith canke Fanny Lavine haraza kuguha amateka yanje ariko kandi sinabibagiwe ko n'umusi nabazaniye umwe mu basista bariko barakora neza cyane muri industry 257 na cyane cyane muri cinema muri Suwa mwaramubonye bamubonye no mu zindi series nyinshi zitandukanye ako kandi kuno munsi twamuzanye muri serio kuri Star TV naho turaho uko vyogenda bamwita Happy turaho ubundi ko ari Happy vyanyavyo turaho ko ashobora gutwenga ataco tuvuze Happy nagura mukije cyamara cyane Star umeze neza cyameze neza gose bakunze kuvuga ati izina ni ryo muntu yo mpamvu nashaka numve kuza gusekamo gake turacishamo bamwita Happy muri kano kanya nibaza ko uraburumije nk'imyaka nk'itatu uri muri cinema sense tatirimo yego menga itatirimo ndakoze kabisa umengirimo cyangwa ibiri menga sinzi ibiri kuri no munsi bitandukanye no mu mwaka uheze kuri Happy aho utagaragaye cyane muri cinema cyane paraporo y'uno mwaka ikizere cyo no mwaka cyavuye kuki byagenze gute kumbure kugira Happy yizegwe cyane ashashane ko muri Suwa wabaye umukinya akomeye cyane ndetse wanakinye neza abantu bakurikiranye Suwa nibaza ko muri kano kanya wenye izina Happy uravuga ati Happy kabisa yabikoze neza cyane ikizere cyavuye bitandukanye no mu mwaka uheze novuga ko no mu mwaka uheze umengana ariko ndakora Feu Rouge ahubwo umwaka wakurikira uyu mwaka uheze umengana ntagaragara cyane gose yego nibaza yuko nicyatumye rengaragara muri Suwa nibaza ko ikizere kiba cyavuye muvyo nkekano banararimye muri Feu Rouge sinzi canke ugasanga n'ukundi kuntu baba babiteguye yego ikizere urabona ko hari aho cyavuye ariko ukavuga ati kumbure umuntu kugira agere kuri ibi hari ibyo aba yarakoze kugira kumbure ashiye kuri biriya kabisa uragaragaye muri Suwa sinzi ko script wayimenye ubwa mbere cyane waje kuyisanga ngo ariko barakubwira ati kinoko oya narayimenya ava yuko ngenda kuri set arakubwira dutegerezwa kuri uwo yego avuga ati je nka Happy kabisa izina kuvuga ko izina ari ryo muntu ariko musumenga sinari Happy cyane sicyo gitwa ndi kubivuga izina ko bavuga ati izina ni ryo muntu avuze ati muri cinema jewe izina jewe si ryo muntu rero ubu kuri heba niyo mpamvu n'abantu duhuye uzubona ariko baramba kuba biraje kugatwenga
abantu babonye umenga happy ho harababona happy ho muri sinema ko ari happy ho mu buzima busanzwe babona umenga ndi umuntu mubi umenga hari ukuntu usanga umenga nshaka kuba umwana mwiza ukebuke ndazi ariko abafana sometime hari igihe bafata uko babona muri sinema agiye badufata uko babwira bazovyihorere babibone muri sinema gusa biba bigoye ariko biba bigoye kubumvisha ko bokubona ukundi napana kujya bakubona kandi nibakomeze bambone kujya n'ubundi niho sawa kabisa gukina sinema ufise aho wavyize canke ufise aho wakuye notion zitandukanye no gukina sinema ata ufise wakuye notion yo kuvuga turakina sinema guca teorikema bimeze uko kera difference umuntu ariko arakina sinema kuri no munsi atafise yize utunosio dukenya yaje avuga ati je mfise impano agatibukira muri piscine yoga n'ubundi muntu yaje avuga ati mbo je ndaje muri piscine maze munyigishe simpave ntwagwa n'amazi kera difference ihari cyane kuri jewe navuga ati irahari cyane kuko irya formation tugira nibaza yaradufashije cyane kumenya utuna turiya ukamenya ingene witwara ukamenya kira kantu kose ukabona ati ahanya akakantu nagakora uko oya ndaza kuba ngozi kosa ariko ntavuze yuko nabatavyize batagize ariko nabone nibaza yuko uko bagiye barabijamo cyane bagiye barabitahura cyane yego kabisa sigura ko kuri wewe urabona itandukaniro cyane kuri jewe vraiment itandukaniro wamanje kuja kwikaye itandukaniro ariko ko nibaza ko nagiye imbere ya kamera ari akantu gateye narinzimo hari abantu basetingira mu gakina sinema zitaja ku rubuga zitarizo zitura ukuntu zo kwagitinga ubundi nivyo babiri seri kabisa uno munsi wagaragaye muri Suwa cyane Suwa yaratanguye irarangira ari filme kabisa ifise histoire nziza cyane ico wakunze muri script zose zabaye dushaka dushiremo ni yawe dushiremo ni ya Soro reka dushiremo ni yandera reka dushiremo ni ya reka dufate Soro na wewe dufate na Angeli dufate n'umugore wa Soro wakinye script turavuga ati ay script nkuyeho kabisa shakushiraho ni yawe kuburyo uvuga ati mbo muri Suwa hageze kuri no script narumva nyine umenga nyene iraryose vyataye oya muri Suwa duhereye kuri jewe hoho ndakunda urya mujinya wanje cyane nanje ndiko ndibona kira ukavuga ati jewe ndabikunze ndavuga ndabikunze sasa rero muri Angelina urya mujama arandiza sana niyo ngorane yiwe Angel nanje sanga ndiko ndarira mani wamenga urarira ukumva umenga ati uyu muntu vraiment ariko arafatwa na Angel karakora mva ndarira ukavuga ati umuntu ariko arafatwa nabi n'ubwo ari muri sinema kandi nanje nkabona twe arandijije namusiza gakoro kuko arira niko ndira avuga ati Angel kweri arandijije Angel kweri ni sawa vraiment ako yabigaragara ko no mu buzima busanzwe n'umuntu afise bijya bibazo usanga warize cyane burya niyo ubonye umuntu ariko ararira ariko usanga nawe warize kwera amayemoso muganje rero waranyemeza kweri aranyemeza urya mwana bishise ugahura n'urya muntu mu buzima nyene ugasanga ni true story wo mufasha iki nka happy ubwa mbere nibaza ko nabanza kumufasha kurira kwanza ahasigaye ko bari guhendahenda muganje uko ndamubona ari nawe umuhendahenda umenga ntiyo kwemera yohira mpaka hejeje yo kugira ati je bibazo nifitiye banzu ndeke niririre banzu reke ndire nindangiza ucuze banzu ndeke kweri ko biri bibazo mudama birimo reka tuvuge basi umuntu ariko aradukikana muri kano kanya yego umuntu ari muri kiya kibazo canje si vyoroshe umuntu ari muri kiya kibazo aramerewe nabi vraiment nukuri kandi ariko yizera Imana bizogenda neza aho nabuba wize kandi ubuzima buzima burabaho yego aho ba wize n'abapasera akaba ari baguma bagusaba kajya kantu rero kwa pasteur pasteur ko aragufasha bibaza ati ari gukorera Imana urabona ari kajya kantu uzajya pasteur yaravuye hariya mu cyumba azabona urya mugabo wa Bera arashitse acarugarata yaranzi yuko yamuciye amazi nyine bagiye hariya anya bavyemeye nanje naragabonye hagati amanza arategura kwe cyambona kumbe byose arabizi ne biza kugenda mbona arabafashe kwandi wamenga imbere yuko binjira menga yari yabaretse menga ntiyari yatawe kigira kibe
cye none hajya none yabarese ubwa mbere yari ko arigisha canke ntiyaraziriza kuba yari ko arigirisha kubera yarafise amakuru yuko yari yamubwiye mama wiwe nawe carabanza arirekesha yo nanyice ndakabona kumbe yari yamuretse kumbe yarariza ibaza umugabo areka umugore bakayirya akavuga ati jewe reka ukuri kumenyekanye yego anyavuga turategura pe kabisa abantu mutarara abasuwa mwirukire cyane kuri abasuwa ni series nziza cyane irimwo istoire nziza cyane ndetse yanditse na neza abayikinyemo kabisa 100% ni Burundi Film Academy ariko si 100% katuvuge 80 kubera ko harabonetse mwa Ben Douai na Angel bandi bose ni Burundi Film Academy suwa kabisa yari series nziza cyane je nakunze gushaka kuri no munsi ndetse nshobora kukubwira uko yatanguye nuko yaheze kubera ko narayiravye yose ndi umuntu nkurikirana amafilme yo mu Burundi cyane muri kano kanya plan za IP zimeze gute muri cinema kubera ko buri muntu wese agira plan akavuga ati ejo hazaza biza bimeze uko nacyo cyane ko hari abantu benshi bakurikirana babifuza kumenya ejo hazaza hanyu bameze gute kumbure abantu babifuza kubashigikira kuba supportinga kuvuga ati reka kumbure mu matafari maze gushirako ndabe nanje kuno shirako rimwe kumbure inzi komeze kuduga n'amabataje ko haba umuntu ayibemo yego mbere narifite kwari kwanza gutangura gutera intambwe tukabanza tugashika akano kanya aho tugeze naho tutaragera kure nibanza ko tuko turatera intambwe buke buke kandi buke buke nigwo rugendo rero nibaza yuko ibiri imbere bikonze bidukondiye turashobora gutera intambwe tukaraba natwe ko twogera igikorwa twokora nkarawe yuko nanje hari ikintu nokora kinyerekeye ego ariko anatanda ikatwe turarindira tube turarindira umwanya nashishara abantu badukurikirana batahure ko bino bintu nta mafaranga babirimo cyane ahubwo akwiye kuza umuntu akabwira Happy ndafise miliyoni 10 yego wokora project ishira ku ruga rwawe kumbure nkagushigikira muri buno buryo abantu tuba tubakeneye abantu ngo murankurikirana hano kuri Star TV abantu nk'abo tuba tubakeneye baza ati bakabwira ati Happy angucemwe amafaranga ushire ku rubuga rwawe basi nubwo hazinjira duke basi tutugabure ariko hari projet wakoze ikaja ku rubuga rwawe witirirwa izina Happy kubera ko ndibaza umusaza hajya nsoro ntigera abwira ati nta gukena ivyanyu nta kwibako nibaza yamaye babwiye ati birasaba ko nawe ukora ego ntago wamugwisha umuntu yoza akazana iyo note akavuga ati ariko Star Boy igabigira nuko tutariko turagira kino gihe zigiye cyo guhemuka kino gihe cyo gusatira ikigene cyo gukora amafaranga cyo gusatira amafaranga bagwa yamaheruka yakorera ukavuga ati je nerekanye ingufu zanje azikorera ingufu zawe ukazikoresha ugakura amaboko mu mpuzu ugakora yego ubundi Happy ataraba umu cineaste mu buzima busanzwe kubera ko buri muntu wese avuga ati ntakora ibi ashobora kuzoba iki waje ku umusina yase kubera ko ari ufise muri gahunda cyanke hari umuntu nyene yakwe influence aravuga ati Happy wakina cinema byo gutoka byari bimeze gute ukwinjira muri cinema kwawe ukwinjira muri cinema kwanje nta muntu numwe vraiment nigeze nta nuwona nabihanuje kwe oya nta nuwona nabihanuje nta nuwona nabwiye ngo ndakwinginze ushire muri cinema nagunda ndavyifuza kuva kera ariko ndarindira ndavuga ati biragoye gusaba umuntu urazosavye umuntu akakwiba birababaza umeze nkaje kwera birangora gutereta birangora gusa birangora gutereta kubera iyo nterese ndagutereza nkabwira ati dukundana ukambira ngo ubundi ndumva mbabaye kubera ko mba nakubwiye gahunda zanje mba nakubwiye uburyo ngukunda mba nakubwiye point faible zanje cyo bituma natereta cyane urumva rero je nararindiriye tarindira umunsi umwe nzamona ndagize chance mbona coach yanditse ku rubuga rwiwe yuko bariko baragira muri academy amace ndamwandikira mbona baranyanditse ca ndinjiramo kandi njemo ndabikunze cyane cyane kweri nani numva ndabikunze gose uragiye muravuga ati none ivyo nifuje bigiye kuba hoho utaraja muri Burundi Film Academy haraho waciye nyene iranga asiga tuntu nyene abantu babikinira nyene ugasanga nyene ntibikunze twarabikora cyane nyene ukwifsinira nyene bivyifuzo ariko nta handi hantu wadodoye uvuga ati se najya munga muri iti mu bikanka naravyaza wakubiseho rero
aho wakubise basi sindabikunda kubera narumva ko gusaba abakinnyi ba filime igihe batakwemerera ugasaba ibindi bintu nanje nkavuga ati wapi je sishobora kuja gusaba umuntu kubera je saje umuntu akanyanye cyo mbabara birambabaza cyane ndabireka renda rindira uwo mubabaro ntawo nkeneye ego ndarindira igihe rero igihe kiragera kandi igihe iyo kigeze nta kintu na kimwe cyane challenge uhura nazo muri sinema uvuga ati asha iyi ni challenge kabisa nkura nayo iyo hageze muri shooting cyangwa iyo hageze mu kazi izi challenge zitatu zirambangamira nka Happy cewe shaje wapi kuri no wambeshe kuri uyu mwanya ariko mu ntango niho byangoye hazamwe utuntu nyene tw'utunana kujya kuntu badatahura ibintu bya sinema hazamwe utuntu nyene two gucana intege muga ntibabaye benshi ariko kuri uyu mwanya mvuga ati ni bon ego nivyigeze biba baraguhase nuravuga ati iyi script kabisa basi taratahura sinema ukababwira ati iyo ntayo nshaka igeze inyuma narayitinye bwa mbere yo mu gitanda kweri ubwa mbere narayitinye asha urabona niyashirabira aje twagushize mu gitanda uravuga ati karabaye none kana mu mpepe kwanza ati nyene mu gitanda nyene koko nyene ndatinya biranka ariko urajugumira ndacugumira yashirabira ndagirana ugataka kantu ko mu gitanda kumenga muganda avuga wajugumizwa n'iki niyashikaza nanagize ubwoba basi niyumvira ibizoza mu nyuma nyene bazogenda nyene bazovuga tanavuga n'ubundi ariko tubibutsa abantu ko izo zose zo mu gitanda abantu bose babakungereye aba cameraman haba hari ibiki ariko bagiye bo ntwashobora kubobwira kubumvisha yuko baba bahari bo bantu bo babona nyine ko ari byo mbaka yashu karabira ndabiri yashu ndagira ubwoba cyandeye none gashaka none ubundi ko nizeye ko umukinyi atakore ni mwakina cyandeye kura mu byenge cyandeye kinira muri feru je ndavyibuka ncandikini hanyuma rero ubu naramenyere ibaze cyane muri swa gushika naho uryamana na musaza umwe warabimenyereye ayo naramenyereye ariko abantu mura bakakubwira ati waryamanye na musaza ako kantu kameze ukundi kastar boy ariko nk'abantu babikora biriya mbwa kubera inzoga kubera inzoga nta kintu kimutokona kuko narumvise histoire umunsi umwe ko hari umuntu bigeze kuvuga asanga kubera ibimogi n'icyo ugasanga yafashe ku ngufu mama wewe bari baruca ugenda wihanye sha nubwo kwihana kuko mbona umenga biba byoroshe ugenda wihanye kwera sha wihana basi ntuse kumwe ivyo bintu barakubya vyagutwara atariho kabisa ariko kandi bamenya yuko bigiye tuba turakora ngo turi mu gitanda tuba tubizene biba ari inyigisho tuko turatanga kuko ni ibintu bibaho bariko barabitahura babitahure cyane bari inyigisho ziba zirimo kabisa nk'umukinyi wa sinema cyane nk'umukinyi wa football gavuga ati umwana wanje kumbure nimba ndi Messi azakina football kabisa agakubite nkuko umuvyeyi yagakubise abirashika avuga ati umwana wanje nanje azokina filme nkuko umuvyeyi wanje nawe yayikinye cyane uri muri abandi bavuga ati ivyo nkoze singombwa umwana wanje abikore nubwo yaja mu bindi ntacyo bitwaye sha umwana wanje abikonze nta mpamvu yo kumubuza vraiment nta mpamvu yo kumubuza aragufana arafana cyane sheri wanje ngo ngwino aragufana vyataye arafana gose asanga atagufana je yangana waza turamufana mama ingo ndamubaze kwa gufana mapasanga hepse kumfanira kuri kamera yava bihangarana sheri wanje araberewe vyataye je ngaho kwa mama mwamubonye cyaje mfite nakana keza sharakita sheri wanje mambo muvugisha umeze neza oyavuga rero azi cyangwa twakoze igano turi babiri cyakuvuge uramufana mama oyavuga ariko vuga sindagurira akantu utavuze subiza ko dukundana kaza masoni takutse uramufana mama ufana iki tubwire rero muri suwa ukuntu wamufanye aho wamufanye uravuga ati aha mama wakoze neza kabisa ubu nukiririmbo warabihevye ndacaririmba ubu hagezwe iyahe wasigaye yakuza sigasa amasoni genda rero bye okay nuko uno munsi ati
umwana wanje nagira akavyumvira ko yabikora ntaco bitwaye ubundi niko bitegerezwa kuba umwana wawe umaze kuvumbura impano afise akiri muto gerageza umubwira ati bandanya aho uzoshika kabisa. Kuri no mwanya uwo mubaza hepatine igiko usaba abakunzi ba cinema cyangwa abakurikirana filime zo mu Burundi basaba iki? Cyane ko tuba twifuza iterambere, tuba twifuza ibintu byacu bigeraho twifuza ko bigera, nubwo sometime nyene bigorana, ariko buri muntu wese abafise target. Niki wosaba abakunzi ba cinema cyane banyamitahe nyene nabone tuba tubakeneye sometime ko binjira mu bikorwa byacu. Cyane baza ko icyo twabasaba cyane cyane no kudushigikira mu buryo bwose. Nuko waragiye muri Kanguka nkora umupagani zinagiye kweri rego tagiye je nabipaza singene byagenze kabisa cyane wanse gupfa ntumvise ko hari abantu ngo bapfuye sinamenye ko bazagupfa ariko ubundi je amakuru sindaronka ijana kwijana ko bapfuye cyabya no je sinzi nabibonye byaranaye ubwo nawe uri mu bantu bavuga ko Kristo wari umufimasa cyangwa uvuga ati umukozi w'Imana nyene ashikira cyo bakozi b'Imana bari kintu nuba arico izo ntabyonze uvyubaha gute mu buryo gute kugira nabandi babubaye kubera ko abantu nyene bifatira abakozi b'Imana abakozi b'Imana babatekeye ibintu byinshi babatekeye ibintu byinshi pe sinopinga tuvuge ko ari mbega uri yari muri isi wabamwita gute amazina y'ukuri nyene yawe urya Roje bamwita Roje dufate ko hariho ba Roje n'abatari ba Roje mu bakozi b'Imana navyonzi nati ndabizi ko ari boy ariko kiriya gikorwa cha Kristo Ndikumana wowe wagifashe gute uravye abantu baza kuri we no hanze y'igihugu je ndi umuntu kwanza nemera abakozi b'Imana ko babaho kandi je iyo nsengeye nkakira sindabivye ukora ndabako wasengeye nkakira wowe kiriya gikorwa gifashe gute cha Kristo Ndikumana kiriya gikorwa ndacemera cyane jana kwijana kandi nari no kugenda na jewe nuko sinibuka ibintu byaciye naciye nsanga nasamaye cyasanga nacerewe mugabo Kanguka agenda yemera ijana kwijana haina Kanguka buriya abantu batahura Kanguka ari gaye mazi imyaka narigeze ukira muri Kanguka kweri bijya bintu bumviriza by'intahe Kanguka ngo muri kino gicondo ndavyumvirije nari ngwaye ndavyumviriza gusa rero sinavyegereje umutima ko nasenze nico gihe nari ngwaye nguma igaruka burya nagiye kuvyibuka haheze nk'umwaka ko Kanguka yagukije ntakibona yangwara ndavyibutse narasengeye muri Kanguka cyane mu gatondo benshi no bakunda kubona yanjye sinashinze intahe ndayishingiye ngaha washinze nako wakiriye muri Kanguka sinashinze intahe for the first time mwebwe start uvuze ati je intahe ndayishinze kwene narakize ako abantu batahure nimba haza abantu benshi tumenye ko Kanguka imaze imyaka myinshi hari yego kandi abantu barayikunze biciye muri audio batanamuzi Kristo Ndikumana yego vraiment kandi biga vyabaye ntivyotuma abantu bacika intege kubera ubwishi bw'abantu bashobora no kugira nkeka sinzi hashobora kuja n'abantu bagwaye bavuga ati tugiye gukirira kwa Kristo mugabo kubera ko hari umugundano kandi umuntu wese afise hazopfira arenge usanga satani yabikoze kugira maramaze Kristo bavuge yuko ari umufrimason cyanye iki kumbe Imana nayo hajya akavuga ati abantu urahumba uri umuhungu wawe naco nayivuga ko kwe naco nopinga naco nogirane vraiment uratinya umukozi w'Imana ndabatinya cyane reka naka katambuko dutambuka ni kubera basenga ko bavuga rero Kristo Ndikumana ko ari umufrimason uvuga ati jewe happy ntago duhuje nabo naco ndabivuze ko vraiment igusenga gusa Imana nizo cy'urubanza yego ugiye ku mufrimason agasenga nawe ugasenga ukaburi seriye we mu mutima wawe nubwo mu mufrimason ariko uri korasenga ntacu satani yakumotivye yego kweri ariko nako kantu niko ibaze ukagenda gusenga abantu bavuga ngo satani ni wari ko arasengesha ariko ntacu ni satani mugabo we mu mutima wawe uzi kuri seriye nturi kuremera uri kuremera Imana uri kurasenga uvuga ati Imana ihabwa icubahiro abantu bakagupinga abakozi b'Imana baratimba kweri cyaze no shobora gateye ubwoba kabisa ateye ubwoba ikintu cyose bakora genzo ndabuba uzovuga ati ruzoca Imana cyo nkora gusa ni kwizera yego kareka kabisa no musi tufate ko hari ama project happy muri kano kanya arimwo ataragaragara kumbura ashaka kugaragara anytime cyanye tutegereze nyene habe shooting ego hari zigomba kuza zirahari kandi bagende barabina pakita kuvaria kwa Berindwaye
nayo nirimo abonye hari n'iyindi sorosha ariko arashutinga ariyo ya postinze ryari bisigura ko soro nta mwanya wo kwicara ari kuri nuze ni Kamariza kuri Kamariza uriya mukobwa yagiye hera ya mukobwa omega yagiye Buraya yaradusize aturungikira amadolari ndazigana araza ukiraba yeze kwifotoza turi kumwe baza ngo n'umusheri wanabira turo no rusista rwanjisha taza mwibaza abantu bose tuba tuzinaye ko barabasheri bacu twabakwisa nivyo babisha cyane umuntu muri kumwe umuntu wese muri kuba ari abantu nyene bacha bibwira ibindi bintu kabisa nuko ukwamamara cyangwa kumenyekana dufatiye ku bakozi kuri wewe ubona byaje bivahe na cyane ko je nkunze kuvuga ati buriya kumenyekana gutangwa n'Imana kugira ukore ibintu abantu babikurikirane bitangwa n'Imana kuri hepfo bikesha nde ubikesha iki kumbere kugira utangura ukora ibikorwa byawe basi ukabona ko hari abantu bagufana mu gihe ubwa mbere uko ibijamwe wabona hari abo bafana we hataragira ko bagufana yego ubikesha nde ubikesha iki kumbere kugira ubigereho ku buryo abantu batarabigiraho batahura ati kugira tubigereho bizogenda uko n'abandi byagenze uko yego duhe motivation abandi nibazo bwa mbere na mbere n'Imana Imana niyizo bwa mbere kuko abo mwomenyana bose n'Imana ibahuza byose ndazi ko ari Imana ibikora kuko nayo kugerageza no kwinjiramwe bikanka ariko kubera iyo Mana byarakonze wakabiri uramuzi na uramuzi no kwigwanda muvuga kabisa tunamushimire soro nibaza ko yazamuye impano nyinshi zitandukanye yego nubwo Chanceline yagiye sha chance sha yaragiye aco muzomusigaranira kubera ko abantu iyo bavukana maraso abaramba yego hagiye no maraso ayandi maraso asigara security nyina acunza karere yego reka tugerageze hari cyo kumbura muri kino gihe kuri chance ukavuga ati iki kintu ndagikumbuye nakumbuye ko na chance ari gukora bino erega nyene naho twamusigaranye na absence y'ibigumaho akantu wakunda kuri uno musi ihageze muri shooting ubu ukavuga ati akantu karabuze yazino gavuga chance arakati oya wakabuze rarega ubu yaragiye unaragiye azogaruka kabisa azogaruka reka tukumurindire gusa nyene basi chance n'umunyamahoro araryoshe arabana neza n'abantu bari kumwe yego vraiment nibaza imisi twamaranye twabanye neza gose tudufyeri gake gake hari ukuntu yatamwe udufyeri gake gake akakwijaho gatoya oya reka oya ariko apana n'umutima mubi je nigeze nyene gake gake nyene n'umutima mwiza ntavyo nabonye je narabibonye we sinzi we nta wamenye umusozi yani cyaye usaba kunzi ba Star TV muri kano kanya muri rya terambere kubera ko tuba twifuza gushigikira abantu benshi mu buryo bushoboka ariko turasaba umutumira ati ni iki usaba kunzi ba Star TV kumbure bagira icyo bakoze mu matafari maze gushiraho turako nabo hari cyo boshiraho barabe nabo bashika page yawe ya Facebook izina ni Happy nyene Happy Akimana reka uzampa link ndayikubite muri commentaire yego abantu bifuza gufollowing iyo page baze bayifollowing yego bibaye ngombwa n'ifaranga baze bararitako shigikira impano z'igihugu nakuri kabisa soro mani guhezagire cyane kubera ko uri umwe abantu bashigikira sinema ya 2/5 uritanga cyane kabisa ari message umuha nawe message kibiriraho ni ya indi nyene yo kumwubaha nta kindi yego amwubaha vyataye sana kabisa nuko abakunzi ba Star TV imana bahezagire cyane mwakoze kubana natwe ariko ino video nyene isangiza abandi muri bigano bigiye kuza ari byinshi nubwo sometime tujya mu bikorwa vya ruguru he na he ariko tuba duhari mushigikire sinema ya 2/5 kumbure ibandanye gutera imbere kubera ko uno munsi ahiri siho yari mu mwaka uheze sigura ko hari tafari giyongeye ko tubandanye rero dushira ko amatafari menshi kugira tugeraho twifuza ko tugera cyane imana bahezagire thank you so much